muri irya minsi Yesu yabariye abatuma biwe 12 ati mu nzira genda murigisha ko ubwami bw'ijuru buri hafi, murakiza abarwaye, musubize ubuzima bapfuye, mutyorore abanyamibembe, mwirukane amashetani. Mwaronse ataco mutanze, namwe nimutange atagiguzi musavye. Nimutware inzahabu, amafaranga, habe n'isenge myisaho, nta n'inkoni, kuko umukozi akwiye impembo. Igisagara canke umuhana wose muzokwinjiramwo, mubaze ahari umuntu atagira amanegurwa, mugume iwe gushika umunsi uguhaguruka. Mu kwinjira mu nzu muyipfuriza amahoro. Nyanzu ikwiye amahoro, amahoro arayinjiramwo. Itayabereye ayo mahoro abagumeko. Nihagira abanka kubazimana canke kumva amajambo yanyu, barabavire mu nzu canke mu gisagara, mukunkumure inkungugu ku birenge vyanyu. Ndababariye nukuri, ku munsi w'urubanza ico gisagara kizorusha guhambarirwa Sodoma na Gomora. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana gisomwa cya mbere. Ijambo ry'Imana rirazi iwacu n'ubu rizananye mu buhanuzi bwa Ozeya. Murumvise uyu munsi muri ubu buhanuzi bwa Ozeya ingene Imana itwimenyesha. Imana ikimenyesha nk'Imana. Mu kungena Imana yimenyesheje, irivuze mu kintu vy'ukuri kitwereka yuko Imana ari Imana, ko atari umuntu. Uko kuntu ingene Imana yiseruye mu bubasha bw'urukundo rwayo, wiserura mu kugira ikigongwe n'ubuntu, rukarondera gukiza, rukiyama gutikiza. Abantu nitwe nk'uko twiyizi imbere y'ibintu bibi bishikiye umuntu, wamumenga dutwagwa n'akanahubwo kuguhasha, kukurandura, ugasanga urandurana ikibi n'umunyakabi. Ariko Imana aho yigaragarije nk'Imana, yoyo irazi gutandukanya igicumuro n'umunyabicumuro, eka mbere no mu gihugu cyayo. Aha murumva, murazi yuko mu bwuzure bwa mbere, ubu bwuzure twita kandi bwa kera, mugabo si bwa kera nk'ivyaheze hariya kera, abahingu bakunze kuvuga ngo n'ubwuzure bwa mbere nk'ububandanya mu bundi bwa kabiri muri Yesu Kristo. Mu ijambo ry'Imana mu bwuzure bwa mbere turakunda kumva yuko Imana iyagira bayo nk'igihugu cyayo, ariko ko muri mu bwuzure bushasha ukamenga ijambo ry'Imana rituyagira nk'uko umenga riyagira umuzirikanyi n'umutima w'umwe, mugabo vyose birahura. Uko Imana yimenyesha igihugu cyayo, niko yimenyesha n'umwe. Nariko ndavuga ingene abantu bitugora cyane gutandukanya, gusobanura umunyabicumuro n'ibicumuro vyiwe. Ari naho uca usanga umenga iyo dushitse imbere y'ibintu y'umuntu ari mu kabi canke mu bicumuro tuterekwa, ugasanga umenga tunyaruka cane cane ubwa mbere kugomba guhasha, kurandura ikibi tukiranduranye na nyene cyo. Murazi imbere n'ububisha ko hakwa bukaziramwo. Ndibuka muri bihe vy'amagume yarakaze, ukaza wumva izi njyane ziri mu bantu,
abo mu bwoko ubu bakagira bati ngo ni ukwica inzoka n'amagi yayo. Ukumva umenga harimo ikintu cy'uko umenga umuntu kubera uko kutagira nogira urukundo rw'Imana muri we, aca twagwa no kujaniranya, aca twarira hejuru, aca zahuka, akabura ubwitonzi butuma ashobora kurokora, gukiza, kuzigama ubuzima kandi bukagaruka nogira ntibwuzuye igihagararo cyiza. Kuko igihe Imana igira imbabazi, mu mvugo y'uyu munsi biragora, kuko abantu ubona umenga abantu ko twiyumvira iyo tubonye umuntu w'impuhwe n'imbabazi duhaka kuvuga ngo ari faible, tukabona umenga ni aba yigaragaje nk'umuntu umenga nacashwe n'umuntu w'intege nke arekeranye. Oya, si ivyo. Imana yigaragaje nk'iyigira ubuntu ni ukugira ngo isubire kuvyura ubuzima, isubire kubugira bushasha. Kandi na twebwe iyo twegereye Imana mu bwiza bwayo, mu buntu bwayo, twame turondera ico kintu cy'uko iduhindura mu mbabazi zayo ikatugira bashasha. Si ukurenza ko, oya, ahubwo ni ukuvyura. Il s'agit de restaurer, gusubiza ubuzima mu gihagararo gishasha. Niko hariho kubanza gukura ikibi, guhanagura ikibi, ariko kandi uko guhanagura ikibi kukajana no kuvyura ubuzima. Imana iriko iravuga ingene ifise imigambi yo gusubira kuvyura no gushayura igihugu cayo, ikagisubiza ubuzima, ikanka gutwagwa n'ishavu ryoryo rirondera gutikiza, rirondera guhonya, rirondera nogira nti kurandura n'agasya n'akarenge, ugasanga vyose bigiriyemwo. Natwe rero ko tugira ngo tugomba gusa n'Imana, kandi koko vy'ukuri ko twaremwe ku ishusho yayo, twamana uwo mwitwarariko uko tutajaniranya, tudatwarira hejuru, tutaca tugira ko nk'umugi w'igisaya, ahubwo tukagira bwa bwitonzi bwo kwibaza tuti none twosobanura ubwa mbere gute ikibi n'umunyakabi, igicumuro n'umunyabicumuro, twokiziki, twogarura iki, twohagararira iki mu buzima. Ntitubeho nk'uko umenga turiho gusa kubera ko umenga vyose bigenda neza. Turi mu buzima, turi mu isi, usanga umenga iracacangatiranyemwo ibibi n'ivyiza. Kandi twese nta wigera aba mubi 100%, nkuko atawigera aba mwiza 100%. Twese dutabagwa n'ubuntu bw'Imana, ikaza iraduhindura, irondera kudukuramwo uwo yashatse muri ubu buzima. Twibuke ngaha kandi na wa mugani wa Yesu aducira ugwamfunururo, ngo umuntu yitereye imbuto nziza, mugabo ngo haraza umwansi abiba ugwamfu. Abantu ubuyo se nakabakagira bati tuje kururandura, kagira toya, reka bikurane, hazoza igihe cyo gusobanura. Kubera imbabazi z'Imana, Imana irashima yuko tutaranduka, ahubwo tugaheza tukamenya kwihangana, tukarindira igihe cyo gusobanura. Yesu yavuze ico gihe cyo gusobanura, igihe cyo gutandukanya, ntituce tukirabira muri ca gihe gusa c'urubanza rwa nyuma. Ruriya rubanza rwa nyuma tuzocigwa, tugatangura kurubamwo uyu munsi, tukamenya twebwe nyene kureka umukama akaza aradusobanuramwo ibibi n'ivyiza. Ibibi tukamenya kubita, tukazigama ivyiza muri twebwe, kandi tugafashanya na twebwe hagati yacu, gufashanya gusobanura ikibi n'iciza, tukamenya kuzigama iciza, ikibi tugafashanya kuciyama no kucikiza, kugikura hagati yacu muri urwo rukundo rumenya kwihanganiranira. Ngo sino kurikiza uko ishavu rigize, ndahevye guhonya Israeli, kuko ndi Imana ntari umuntu,
hagati yawe ndumweranda, sinkunda gutikiza. Aha ni ko avuze ati ahubwo nkunda gukiza. Dusabe natwe uwo mutima wegereye Imana w'umuntu adatwarira hejuru ngo atwagwe n'ishavu, ahubwo akamarondera gukiza igishobora gukira cyose imbere y'Imana no muri ubu buzima, gushobora gutuma ibintu bisubirana, ubuzima nyene Imana ibibushakira, ubwiza Imana ibibushakira. Bidusaba rero natwe gusaba iyo ngabirano yo kuba abantu bihangana, abantu bitsinda, abantu bamenya guha umwanya ibintu, atari ukumenga bari ngaho babirorera, ariko babiherekeza kugira ngo bitebe bisokoro kamwe icyo Imana ishaka. Nibi rero Yesu atubwiye mu kurungika abigishwa biwe, akagira ati mwebwe mugende mutanga amahoro. Mbere akabarungika agira ati genda mwizigiye yuko turi kumwe. Banza mwebwe nyene mushingire kuri ayo mahoro, ntimushingire ubwa mbere ku mwitwarariko wibatunga w'ibiki. Hariya nyene harandagira ati muzojya munywe ibyo muzosanga bafise. Aha nakagira ati yavuze mu bindi mvugo ati hariho abazobaza Imana mugabo kandi hari n'abazokwanga kubaza Imana. Mugaheza mukikunga mu mukungugu mwana hakuye, mukagira muti mugabo mubimenye ubwami bw'Imana bwabegereye. Yesu hari ikintu cy'amakintangaza, biraryoshe ko aya majambo y'Imana aza mu gihe turiko turarangura ubutumwa budasanzwe bwa Mariaton. Hari abantu benshi bama bagira bati kubera iki Radio Maria itokwiruka ikadandaza ikagira amaproje? Radio Maria n'umutumwa yarahisemwo kugerageza kugenderera ijambo. Kugenderera ijambo ryo kugira iti reka twoye gukora nk'uko umenga yo nyene yovyimarira. Oya, ningabirana Imana yashize mu minwe y'abakristo. Yitwararike iryo jambo rizana amahoro, hanyuma murabo nyene irishikirizamwo abantu nyene baryumviriza. Yesu mu gutanga ayo mahoro mu mitima arumvisha abana bariya yuko bo nyene bategerezwa gusangira igikorwa nawe bakayifata mu mino. Yesu aradutangaza rwose ingene ashobora kurungika abigishwa biwe gutyo, azi ibintu byose bishobora gukenegwa mu butumwa bwabo, akagira ati genda, kugira ngo bashire umwitwariko wo kwizigira we ubwa mbere n'ijambo ryiwe, ariko kandi amenye yuko n'ababarungisemwo hariho abantu yabateguriye bazoheza bakabunganira. Nagomba nkengurukira abantu bose mpora munyunganira mu kumenyesha ijambo ry'Imana, mwunganira abasasedoti banyu kumenyesha ijambo ry'Imana, kandi abo bantu bariho. Imana ibahezagire, mwamana amahoro y'Imana. Abantu bamenya kwakira neza abasuku b'Imana, atari ibi by'uyu munsi umenga ibintu by'Imana twagiye turabishiramwe ibintu bya politike, bya escroquerie, by'ibiki by'ubudini, mugabo bakabigira muri uyu mutima urongorotse w'inkuru nziza, bizana amahoro menshi. Hari abantu twaronkeye amahoro menshi ku Mana igihe na twebwe tubigize mu mutima vy'ukuri wo gushaka gushikana inkuru nziza y'urukundo rwa Kristo mu bantu. Abantu babonye imiryango yabo igarukamwe amahoro, aho hari harinjiye ibintu byinshi bidurumbanya, kabona ingene mugabo n'umugore vyanka ko bashira hamwe, ingene abana vyanka ko bashira hamwe n'abavyeyi, ariko igihe bakiriye inkuru nziza y'amahoro ya Kristo bakayakira neza kumwe nabo bayibazaniye, ugasanga bizanye amahoro batopfuye biyumviriye ko boronse. Ayo mahoro si amahoro mahorerane, n'amahoro y'abantu baba bahuriye ku mukama, umukama akabafasha gusangira no kubana neza mu butandukane bwabo, bagakira vya bihushane bitubamwo bya usanga umenga umuntu asa nubaho yikwegerako. Abantu bagasigara babaho bafise umwitwariko w'urukundo rwa Yesu. Uyu muntu tubana no mubera guti ishusho ya Yesu.
wamusanga umenga dushaka ko abandi batubera ishusho ya Yesu, ngo wewe ngo ntunkunda nk'uko Yesu abishaka. Ubwo wewe nawe uramukunda nk'uko Yesu abishaka. Urukundo ruhere kuri wewe, ni rubanze ruresponsabilize wewe, ruzovyara urukundo mu bandi. Mugabo kushaka ko bwa mbere wewe bagukunde, ico kintu cyo gushaka gukundwa gituma umuntu aba mu ruhagarara, gituma umuntu yama ariko arabazagiza mbega ujya mvuki, ugasanga umenga wama ntutekana. Ariko iyo wamaze kwakira inkuru zikagira utahubwo jewe Imana yangize umugisha w'urukundo muri ubuzima, ugasanga uguma uruvyara mu bandi, kuko wagize umwizigi wo gutwara iyo nkuru nziza y'amahoro, iyo nkuru nziza y'urukundo rw'Imana. Dusabe rero Mukama kugira ngo natwe twumve yuko aho duciye tutegerezwa kuhasiga amahoro. Tugire Kristo. Sinzi ko murabona abantu bari mw'akantu k'agatima iyo bashitse ahantu, ubwa mbere kubera umunwa wabo mubi, kubera ukungene ameze muri we, ugasanga hashitse abantu baca badurumbanya, baca batangura kuja mu nsaku, bakicamwo utugwi. Abantu muramaze kubabona? Kubera iki? Kubera yuko hari ahantu ashaka kubaho yiraba, ntaraba ubwa mbere iyo nkuru nziza, akisanga hashitse aracanishamwe abantu, kuko atamahoro y'Imana afise muri we, atankuru nziza iri muri we. Urabe neza yuko aho uri uhabiba amahoro. Nivyo abantu barashobora kubura amahoro kuko banse n'ubundi kwakira iyo nkuru nziza, ko n'ubundi ahantu abantu banse kwakira inkuru nziza harawusanga umenga barabuza amahoro, kuko ari ahantu ushika gasanga kubera urukundo rw'Imana urimwo abandi bari mw'ibindi bintu bakumva ko babuza amahoro, kandi mugatari we yababujije, mugabo kubera yuko muri bo badashaka kwakira amahoro y'Imana. Ariko urabe ko bitava kuri wewe, urabe ko bitava kuri wewe, kuko uyu munsi Umukama agomba kutugira abatumwa b'amahoro, abantu batekanya aho bashitse, bigatuma n'abandi bumva umenga barahimbarirwa kugiriranira neza, barahimbarirwa kwitwararikana, barahimbarirwa akumva ahimbawe nuko uwundi ahimbawe. Muzoshima ahantu hari agashetani, uzosanga umwe ahimbawe uwundi ukamenga bimuteye umujinya. Bimuteye umujinya kuko atamenya gusangira akanyamuneza n'uwundi, kukwakira urukundo rw'Imana. Dusaba Mukama kugira ngo aho tugendera, mu bo tubana, tube koko ingabirano y'amahoro y'Imana, aho ubuzima busubira kwiyegeraniriza mu kuri kw'Imana, ataguhata. Murumvise Yesu yuko agira ati aho bidakunze babise, aho babishaka ko bikunda, n'indamutso muzohashikana izotuma amahoro abashwaramo, n'indamutso muzohashikana izotuma amahoro abashwaramo. Uyu munsi muri no nkuka y'imisa twese Yesu atutwikiriza ingabirano y'amahoro, ngo aho duca hose hasigara akamotera k'amahoro n'ubwiza bw'Imana. Amen.